Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya muri mu bihugu bitandukanye muri hirya nino ku mugabane w'abanyamerika muri Canada abari muri Kenya Uganda Afrique du Sud Zambia Tanzania abari ngaha mu gihugu cacu Burundi mwese ndabahaye kaze. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iri kuvugwa kwa General Alain Guillaume Bunyoni. Hari kw'igenekerezo rya 13 Ntwarante nibwo uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni akaba kandi yaranakoze mu nzego z'umutekano yakuriye urwego rw'igipolisi c'u Burundi ngaha mu gihugu cacu, aho rero ngo yarekugwa kw'igenekerezo rya 13 Ntwarante aho yasanze hanze gushika hanze vyavuzwe ko yatezuriwe vy'agateganyo ariko siko vyari biri. Inyubakwa amatunga yiwe yafatiriwe muri kano kanya noneho ibintu bihinduye isura bitanguye kuboneka ko ivyo Varisito Ndayishimiye yatangaje ko uyu wahoze ari umushikiranganje General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika ko yamurekuye kugira ngo aje kwivuza vyari ibinyoma vyari ibihuha vyari ububeshi bukomeye cane nkuko amakuru dufise ariko aragenda abishikiriza amakuru ariko aragenda avyerekana. General Alain Guillaume Bunyoni biraboneka ko ngo yoba yararekuwe kugira ngo aje kwivuza ariko bikaboneka ko kwari ukubesha. Yatanguye kuzura umugara, yatanguye kubasubirana inyuma bati General Varisito Ndayishimiye arashobora guhura n'ingorane ku matunga ya General Alain Guillaume Bunyoni yari yarafatiriwe. Harayononekaye mu matunga yiwe rero harimwo amazu, inyubakwa zikomeye cane za General Alain Guillaume Bunyoni, harimwo amahinguriro, harimwo imodoka, imiduga itandukanye ya General Alain Guillaume Bunyoni, harimwo ibikoresho vyiwe vyo muhira, harimwo ibikoresho bikoze mu nzahabu. Ivyo vyose vyaranyitse gushika mangaya ibikoresho General Alain Guillaume Bunyoni yahora akoresha bikoze mu nzahabu ivyarabuze gushika mangaya ntago ariko arabibona, ariko arasaba ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bamusubiza amatunga yiwe harimo nk'imisarane, ibirato, ibitanda, intebe zimwe zikoze mu nzahabu. Ivyo vyose General Alain Guillaume Bunyoni ariko aravyishyuza, ariko arabirihisha Varisito Ndayishimiye ko ari we yoba yaragiye kubinyegeza, yoba ari we yabitwaye akaja kubigurisha. Nibiki vyaciye vyaduka abandi bagenero bariko barabivuga ko iki kuri kino kintu ca General Alain Guillaume Bunyoni co gusaba ko amatunga yiwe yononekaye yosubizwa agasanwa kandi ivyo yanyazwe agasubira akabironka. Ivyo vyose vyateye uruhagarara rukomeye mu kagwi k'abagenero, bamwe bashigikiye Bunyoni abandi barashigikiye Varisito Ndayishimiye. Harabaye ku munsi w'ejo harabaye inama y'akagwi k'abagenero, ako kagwi kakaba karizemwo n'ico kibazo ca General Alain Guillaume Bunyoni ariko ararihisha Varisito Ndayishimiye ibikoresho vyiwe, amatunga yiwe yafatiriwe n'ubutegetsi kandi ngo bikaboneka ko ayo matunga atashizwe mu kigega ca leta ahubwo yagiye mu minwe y'umuntu umwe aca acisha kunyuma ntiyashikana ayo matunga ya General Alain Guillaume Bunyoni mu kigega ca leta nkuko bari baciye babesha bahenda abanyagihugu ko amatunga ya General Alain Guillaume Bunyoni yafatiriwe. Ivyo vyose rero mu vyo baganiriye ko
muri ako kagwi k'abajenero bavuze kuri ico kibazo ca General Alain Guillaume Bunyoni, kandi basaba ko Bunyoni agomba gutezurirwa burundu agahabwa uburenganzira bwiwe arekuriwe n'amategeko, narirya batazotangaza itangazo ko Bunyoni bamukuriye ko vyose, ariko ko atagomba kugira ahantu na hamwe agomba gukumirwa, agomba kubuzwa kwinjira canke kugera mu gihe yipfuza kuhashika. Ivyo naco cari ico baganiriyeko muri ako kanama. Mu makuru yavuyemo amwe yagiye hanze nyine akaja habona, harimo ivyo vy'ayo matunga, hakabamo kandi ko no agomba gutezurirwa ko atagomba gukumirwa mu gihe ayipfuza canke ashaka kuja ahantu mu kibanza runaka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ingorane zikomeye cane. Varisito Ndayishimiye yoba agiye kuvyifatamwo gute? Ivy'amatunga ya General Alain Guillaume Bunyoni avuga yoba baranyegeje, boba baracishije ku wepfo kandi ntashike mu kigega ca leta. Amakonte ya General Alain Guillaume Bunyoni bivugwa ko basanze ko amafaranga bakayugarana mu mabanki amwamwe, nayo akaba ariko arayarondera agiye kuyasubizwa. Bunyoni se yoba agiye gutezurirwa kubandanya akora urudandazwa rwa peteroli canke urudandazwa rw'inzahabu, na cane cane ko Bunyoni yahora akora urudandaza rw'inzahabu nyine akaja kuzigurisha, kuzidandaza ngaho mu bihugu vyo hanze, mu Burusiya, mu Bushinwa n'ahandi hagiye hatandukanye. Niki coba kigiye gukurikira rino dekurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni kuva yoja hanze? Benshi bakaba baraciye bahungabana, harimwo nka Colonel Reveriyano Ndikuriyo yahora ku mbuga avuga ko General Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba ngo mu bamuboshe nawe yo yarimwo, ngo bamuboheye mu mugambwe, ngo mu mugambwe bari bamuzi, mu kanama k'inararibonye ngo bari babizi ko Bunyoni agomba kubohwa, ngo yari yarihaye kuja kuburanira ngo uwo bahanye mu mugambwe. Vyinshi bigiye bitandukanye Reveriyano Ndikuriyo yaciye ashikiriza inyuma yuko General Alain Guillaume Bunyoni bamushize mu kanekeza, nk'uko Reveriyano Ndikuriyo yagenda abivuga, avyigamba, abishikiriza. Ibi bintu birakomeye cane, ni ingorane zikomeye, ni ingorane zidasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Indyane mu badede ingo nizo zituma igihugu c'u Burundi gihora mu ndyane, n'abanyagihugu bo hasi bagahora baryana bicana, bivanye n'abategetsi babo ko nabo bahora mu ndyane za munyankire, mu nyicire, mu ngandagurire, bagatoza imbonerakure nazo zikafata zikaja kugandagura abanyagihugu batoyi, kandi izo mbonerakure zirungitswe n'abategetsi nyine bakomeye cane. Uwo biciye nawe akahava urwango ruduga, agashavu kakaduga, kakaniga, nk'uko bigenda vyibonekeza nyine ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bandi nabo bagashaka kuja kwihora nyine ku baba babagiriye nabi, ababa bahemutse mu muryango w'ikirundi canke muri sosiyete y'ikirundi. Ibintu ntivyoroshe na gatoya. Tubabwire ko hanze y'igihugu cacu c'u Burundi, mu buraruko bw'igihugu c'u Rwanda, muri rino genekerezo ry'indwi Ndamukiza, hatanguye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ngaho muri ico gihugu nyine. Ubwo rugendo mukuru w'igihugu akaba yashikirije ijambo ubwo bari ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali, kandi nyuma yaho bakaba bakoze urugendo rwo kwibuka rwo bise Walk to Remember, rwabereye mu mugi wa Kigali.
ico cumweru canke iyo ndwi yose rero, indwi yo kwibuka ikaba itangura kw'igenekerezo y'indwi igasozera kw'igenekerezo rya 13 Ndamukiza, ariko bakaba bafata igihe c'iminsi 100 gihwanye nyine n'iminsi jenoside yakorewe abatutsi yamaze iriko iraba mu Rwanda. Nayo tuje mu gihugu ca Tanzania naho ibintu ntivyifashe neza mu hagati y'ishaka canke y'umugambwe uri ku butegetsi CCM na Chadema, aho muri Chadema babandanya kuburana ko bavuga ko uyu Jakaya Kikwete wahawe ikibanza na Varisito Ndayishimiye mu bumwe bwa Afrika ko batavyemera, ko uyu yafatanije na Samia Suluhu mu kugandagura abene gihugu. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hamuca uja ngaho iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.